Ngaha muri IPG dukora ubwoko bubiri ibitekezo bikingira isi. Hariho ivyo mumenyereye ku isoko bikwiye hose biri mu kantu kameze nk'agahuzu bita non-woven. Ivyo turabikora kandi mu mpuzu nziza ifise umubiri mwiza utabonerana. Tukaba twashaka guhamagara bahora babikura hanze mu bihugu bibanyi ko bisigaye bikorerwa ngaha iwacu, babironka vyiza kandi ku giciro gitoyi. Ivyo bindi dufise ni bimwe benshi bita ko ari ama envelope, ni vyitwa papier craft. Navyo barabitinya gose, naho tumaze kubishikana hose baravyinuba bibaza ko vyo babiri ku giciro kinini cane, ariko twashaka guhimiriza bene gihugu guheba gukoresha burya busashe butoyi bwitwa udupiri, kuko ni ivyo vyaje kudusimbura, kandi ko biri ku giciro gitoyi. Hakajamwo ikiro kagura amahera 50, gashikira umwene gihugu gashitse ku 60. Hanyuma agatoyi gose kajamwo inusu y'ikiro kari ku mahera 25. Hakaba hariho n'ibindi binini n'ibindi bifise imikono bashobora gukoresha nko mu mangazini y'impuzu, mu alimentation, ku batanga amakado. Nabwo nyene burazimbutse, akari ku giciro kinini kamaze kwisumbura mu bunini, kashobora gashikana amahera 1000. Urumva ko katazimvye, mu gihe hari aho duhora tutubona dushikana n'ibihumbi 3, kandi tumeze nk'utwo nyene dukorerwa ngaha ko baba bavanye hanze, hari n'uburenzi ibihumbi 3. Twashaka rero guhamagara bene gihugu b'abarundi baze dufashanye mu kwiteza imbere no mu kwingira isi yacu, kandi dufise capacité nini, production nini ku buryo dushobora gukwiza igihugu cose.